Kw'igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kabiri, komite nyobozi y'ishirahamwe Sosomo yarakoraniye mu nyubakwa z'iryo shirahamwe. Mu vyihutirwa vyari bikoranije iyo komite kwari ukugabangana ubutunzi bw'iryo shirahamwe. Ico gihe rero bashinze ko haba imigwi ibiri ihabwa uturusho. Umugwi wa mbere ari nawo urimwo abayobozi indwi bari muri komite nyobozi y'ishirahamwe n'uhabwa uturusho bise udushirukabute ku mugwi w'abakozi bakora mu vy'intwaro muri iryo shirahamwe. Abo bahawe amafaranga y'udushirukabute kugira babashimire ko bakoze amasaha y'agasunuzo badahemberwa mu gihe c'isekeza ryo gukora isukari. Muri uyo mugwi aba mbere n'abayobozi bose uko ari indwi ari nabo bagize iyo nama, bo bihaye agashirukabute k'umuriyoni kuri buri muntu. Abagira kabiri muri uwo muce urimwo imigwi mito mito indwi bahawe amafaranga ibihumbi 500, nayo abanyuma bakaba bahawe ibihumbi 150. Hari kandi umuco ugira kabiri, abo nk'uko biri mu rwandiko rusozera inama ya komite nyobozi ya Sosomo yo kw'igenekerezo rya ndwi ruhuhuma, n'umugwi bavuga ko wakoze mu gusanura igisenge c'ikigega ca Merasi. Muri uwo mugwi rero uwubakurira muri bo yahawe ibihumbi 250, nayo uwanyuma yandikirwa ibihumbi 70. Amakuru dukura muri Sosomo rero avuga ko abari muri iyo migwi ibiri bashimiwe ko aribo bitanze kuruta abandi badashika na 50, mu gihe Sosomo ikoresha abakozi barenga 500. Ku batarose rero iyo ngendo nta kindi igamije atari uguca imigwi mu bakozi.